acaraza kunsaba ikigongo. Yarasavye ikigongwe neza araza aravuga ko amaraso yamuhagararanye ntamugiriye ikigongo. Ariko kibabaje mu nyuma cyasubira gukora ikindi kiba caja mu gasho. Ndabaramukije ndabahanda mwiriwe nshuti banywanyi bacu bivanye naho mutwumviriza buri umwe wese aherereye nagira nsubire ndabaha ikaze ndabaha na karibu mwa makuru akomeye cyane twabateguriye na makuru akomeye cyane avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aya makuru akomeye cyane rero nta handi mwasanga ni ngaha kuri iyi mbonesha kuri yacu kuri uyu muhoro wa YouTube ari nawe wanyu Humura Burundi TV. Ni mungunde kandi munyemerere abari ngaha kuri YouTube ndabaye ikaze kandi ndabipfurije ibe vyiza abari ku muradukurikirana kuri Facebook nagira ndabwire yuko inkuru yose itaba iri kuri Facebook simbira kuri YouTube kuri Humura Burundi TV. Ni washika nyene kuri YouTube ntibibagire kugira ijambo s'abonner canke subscribe ntibagire gupartager mu magroup yo ba WhatsApp canke Facebook nkundira kandi unyemerere wewe uriko uradukurikirana uherere nga kuri Facebook nagira urabe hejuru iki kiganiro mugabo urahava ubona aka link hama ufyondeko karacaka kushikana aho nyene ku kiganiro cose idonido nagira sintebe ngize ngiyo nkuru zigize aya makuru yacu nagira ndabwire yuko igihanganye General Alengiyome Bunyoni kuva ahari kuwe bivuye ku itegeko rikomeye cyane ryatanzwe n'ibihanganye bitandukanye nga mu Burundi ego cyane bigashika ku itegeko rikomeye cyane ryatanzwe n'igihugu kibanyi ca Tanzania. Nyuma yaho Tanzania yabona yuko inyungu yahora ifise kuri General Alengiyome Bunyoni zitariko zirashika. Nyuma yaho umugambwe CCM mu gihugu kibanyi ca Tanzania usavye President Varisito Ndayishimiye gupfungura General Alengiyome Bunyoni vyihuse atagomvye kuba imyerekano mu Burundi n'ibindi bitandukanye. Nagira ndabwire yuko Tanzania yigize umuhetsi wa CNDD-FDD yarigize yihetse Burundi yamara umurundi abayeho nabi cyane mu bihugu bitandukanye n'umurundi aherere mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Murazi yuko abarundi bariyo bariko barakubitwa benshi barapfungirwa ubusa abandi bakaburwa irengero hariho nabo batanguye gutogwa ibiziga. Ivyo vyose muramaze kubibona mwa makuru akomeye cyane kandi turuze kugaruka ku ijambo rikomeye cyane ryanye n'ico wa President Varisito Ndayishimiye amabanga yatanguye kuja habona nyuma yaho bimwe mu bihanganye bitari bike vyipfuza yuko President Ndayishimiye n'imanda atoyiheza mu gihe kandi biboneka yuko umukandida azoshigwa imbere mu matora yimirije umwaka wa 2027 abandanya gutera icoba ibihanganye muri CNDD-FDD. Uyu munsi biraboneka yuko rero aho baharatanguye na cane ibikorwa bitandukanye vyo gutunganya ico gikorwa cyo guhitamwo uzoserukira CNDD-FDD mbere yuko ico genyene gishika. Nagira ndabwire yuko uyu munsi hariho abarundi benshi bipfuza yuko Reverend Kuriyo ari we yoshika mwakige kibanza yamara hajya nibikunda kuko ibihanganye bigira biti Reverend Kuriyo amwe yoshikira ico kibanza twoba duhonye twese twoba dupfuye twoba dushize. Murazi vyatanguye kuba muri kahise murazi yuko vyanashitse Reverend Kuriyo agako kugandagurwa. Reverend kuri ubwiye yivugiye yuko tuzomwita ambasaderi w'abapfuye kuko yagiye mugabo ahakwa kugandagurwa keshi. Mu misi iheze murazi yuko yasimvye urupfu nyuma yaho yavuriwe mu gisagara ca Dubai kuko nga mu Burundi vyari vyanse mu gihugu ca Kenya vyari vyanse mugabo niho bamungororeza mu bitaro mu gisagara ca Dubai niho yasubiye gutorera kamitende. Sivyo gusa rero murazi yuko Reverend kuri yo n'ibindi bihanganye vyarakoze ibishoboka vyose kugira Ndayishimiye ntaze asubire kongerezwa iyindi manda igira kabiri. Nagira ndabwire yuko ivyo ndabivuga mfatiye ku bintu bitandukanye turuze kugaruka ko murazi yuko Ndayishimiye yarashatse kwikura ko Daniel Girasi Ndabirabe ariko mu mugambwe CNDD-FDD bararengwa yuko Ndabirabe ataho yoja. Hajya rero niyo mpamvu mubona Ndabirabe yikora ivyo yishakiye hajya Ndayishimiye atakintu na kimwe iyo mukora ko. Ivyo vyose muramaze kubibona turuze kugenda tubigaruka ko kandi turuze kugaruka kuri ujya mupfumu Emmanuel wo mu Ruyigi koko General Alengiyome Bunyoni yoba yarashatse kugandagura umukuru w'igihugu nyenco wa President Ndayishimiye ahasohokeye ibohero. Ibintu biriko biravugwa birateye ubwoba buyehoho hatanguye kuboneka amakuru akomeye cyane kuri ubu ate ubwoba. Amwe mu makuru rero dufise abandanya kumvikanamwo ishavu harimo vyinshi kubiriko biraboneka mbega ari naho hatanguye kuboneka zijya dossier z'ibisasu bikomeye cyane vyaturikiye hajya ku Musaga muri Kambaze. Nagira ndabibutse yuko bijya bisasu vyaturitse gushika uyu munsi ata muntu vy'ukuri azi icabiteye yamara hariho urukuru hakaboneka ibindi
ibindi bihuha bigenda bikwiragizwa mu gihe igihugu canke leta yoyo itaratanga umuco kuko hajya Gaspari Baratuza muvugizi w'igisoda c'u Burundi General de Brigade Gaspari Baratuza mugabo yaramenyesheje yuko ivyo bisasu vyatewe n'umuyaga nkuba yamara gushika uyu munsi sivyo. Ndayishimiye arasabwa kugira ico abivuze ko hariho rero ibihangange vyo vyinyegeje inyuma yari ryaturika yabijya bisasu kuko abasoda bariko barafatwa buri kanya abasirikari bashika 28 bahejeje gupfungwa bamwe bapfungiwe mu busho butandukanye biravugwa yuko hari nababuzwe irengero amwe mu masoko yacu rero avuga yuko hariho n'abasoda batanguye guhunga aho rero utangura kwibaza uti none mbega hamwe koko iryo turika ryo ryarafatiye ku miyaga nkuba abo basoda bo bariko baraziriki abafatwa bariko barafatirwa iki mbega abahunga bariko barahunga iki kandi atari bo bakora muri Regideso ibiriko biraba rero bica bitera biba bibi cane yamara Ndayishimiye amatora baneza ibara riraza kugwa mu gihugu nayo rero ikijanye na kudeta gejeje imistari mike kiriko kiravugwa mbega vyifashe bite cuti banywanyi bacu kuri mwese mudukurikiye 5 kuri 5 namba turi kumwe nga kuri Humura Burundi TV nkundira kandi unyemerere nagira ndagusaba manuke nga muri commentaire canke muri comment biravana n'ingene uvyumva mugabo wandike muti ndagukurikiye 5 kuri 5 canke turi kumwe n'amajambo abiri atandukanye turi kumwe canke ndagukurikiye 5 kuri 5 namba koko unkurikiye ivyiza rero kuba wahejeje kugira ijambo s'abonner kuba wahejeje ku likinga kuba wahejeje gukora suivre reka nizere yuko rero wahejeje no gupartager mu group atandukanye kugira tuze turabana makuru bigana dutambutsa nga nimungunde kandi munyemerere rero nariko ndabacira ku mayange nagira ntangure nga igihangange Reverend kuri nyuma yo gusaba intererano ikomeye cyane ituruka mu muryango usigwa n'umwisi President Pierre Nkurunziza nk'umwe mu bahagarariye kandi akaba ari umwe mugabo mu bagishikiye bakinagendera kwira ry'umwisi President Pierre Nkurunziza mugabo Reverend kuri yo ariko arasaba intererano ikomeye cyane kugira baze bamufashe kugira azokwibonekeze mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 yamara ibihangange bitari bikigira biti yewe Denise hamwe wokora ico ushoboye hamwe wokora ivyo ushaka hamwe wohirahira mugabo ugashigikira Reverend kuri yo ibara ryo bariguye mu gihugu Reverend kuri yo iyo gita aho umwansi yipfuza ariko abandi bakagira bati ujya Reverend kuri no umugabo koko wijunja ari jambo kuko ujya avuze ati mugabo hari vyo ntigezwe gutunganya mwarabonye nkabijya yakoze kuri stade Intwari hajya ntimuze mugire muti Reverend kuri Yesu yashizemwo intererano ikomeye cyane mbega ujya mugambi Reverend kuri yo abeshi ni nawe nyene bawitirira naho Ndayishimiye yagiye imbere mu kugurura ijya stade ikiri naco rero Reverend kuri avuze ati urapfa mugabo ntiworara mwarabonye ingene yarondeye ikiziga ca kaburimbo gushikaho amuciye umutwe mugabo yaremye ashirako imiliyoni zitari zikeyi kugira barondere ikiziga ca kaburimbo agatwe kiwe rero baruhutse ari uko bagahaye Reverend kuri yo mbega Reverend kuri yo nabo bagwananye bagira bati ujya ni umugabo atandukanye cyane na Ndayishimiye Reverend kuri yo ujya ivyo akora mugabo atabitaniye n'ivyabunyoni kuko bajya nibo bagabo bavuga bati mugabo nturara bugaca bariko barakugandarira ivyo vyose nibindi bitandukanye nagira muramaze kwibona keshi na keshi rero umugabo w'ijambo niwe akenewe ariko nanone akaba umugabo w'ijambo mu bifise ico vyomarira igihugu aha rero uyundi muntu muri iki kibanza ahabwa amahirwe menshi cyane ni General Gervais Rako catazira ndakugarika uyu ndakugarika abarundi benshi ndazi yuko abeshi muriko muramushigikira muriko muramuha amashurwe yiwe Gervais Rako catazira ndakugarika niyo ndongozi ngaha irenganywa n'izindi ndongozi komakomeye kuko biboneka yuko Gervais Rako catazira ndakugarika Imana imuteye iteka mugabo ikamushira hejuru biraboneka yuko amabanga yoshikamwo hari ico marira abene igihugu yamara naho nyene twokibagira yuko hariho abarundi benshi bagira bati ujya nawe nyene atahatandukaniye n'abandi ujya nawe nyene ivyo abandi bakora nivyo yokora hamwe yoshikira ayo mabanga kuko Gervais Rako catazira ndakugarika nujya mugabo kenshi murazi kandi muravyibuka igihe yavuga ati tukutuku ntisinze nsubire kuzibona mwarabonye yuko bitatevye ndakugarika niwe yivugiye yuko Ndayishimiye ari wabazwa ibibazo vy'ibitoro kuko ari we yavyifatiye mu minwe
Ndakugarika niwe mu minsi iheze yahumurije abarundi mugabo arabatera intege, ni nawe kandi yasavye mugabo kunamira abahitanywe n'ibisasu vy'igisoda c'igihugu vyaturikanye abenegihugu b'inzirakarengane uyu munsi batarahabwa n'agashumbusho, imiryango yabo ikaba yihebuye. Ivyo vyose muramaze kubibona. Gervais Ndirakobuca atazana Ndakugarika niwe yubahuka mugabo gukoresha ukuri muri zimwe mu ndongozi zikomakomeye nga mu gihugu, ariko ivyo vyose abonekamwo nagira ndabibutse yuko ata muntu numwe mu batwarana avyishimira. Muramaze kubibona, gukora neza ni ingorane mu gihe uri kurakorana n'abantu batipfuza gukora neza. Hariho umwe mu bajenero twaheruka kuyaga mu minsi iheze, haraho nari ntembereye gato mugabo yambariye yuko hajya mu badede hariho abaje mu gihugu mugabo baje gukorera abarundi, hariho rero nabaje mu gihugu baje kwiba. Iyo migwi rero yaje kwiba uyu munsi niyo ifise ibibanza bikomakomeye, ariko imvuga kuri ntizohabwa ibibanza. Ibi vyose nagira incabwenge kuko arizo zinkurikira nyene, nagira muri ko muratahura ukuri nukuhe mbega nibiki. Nagira rero tuve kwa ayo makuru ajanye n'ivyo vyose, nagira twishikire vy'ukuri kwihejeje imistari mike biriko biraba. Hariho abari ko barambaza inbox kuri WhatsApp, hariho abari ko barambaza bati none nkujya Isidori mu minsi iheze yari karasabira General Alengio Bunyoni kugwa mu munyororo, mbega vyifashe bite ivyiwe? Nagira ndabwire yuko Isidori ari we muntu yafashe iya mbere mu kwandika lettre ayirungika kwa General Alengio Bunyoni, naho bivugwa yuko indi lettre yo yararungitswe kwa Ndayishimiye isaba Ndayishimiye nanone kongereza umutekano kwa Isidori, kuko Isidori niwe muntu afise ubwoba bukomeye cyane ko General Alengio Bunyoni yohava amugirira ivyo ahora amwipfuriza. Aha muramaze kubibona uyu Bunyoni nta finata narijya uyu munsi yagarukanye imbaraga zidasanzwe, mugabo bamwe mu badede bagira bati zijya mbaraga natwe nyene tudahura iyo ziriko zirava. Benshi bagira bati Tanzania ishikiye cyane Bunyoni, mugabo ntivyo batungura hamwe Bunyoni yoboneka nk'umukandida wa CNDD FDD. None bica bigenda bite hamwe vyoshika koko Bunyoni agashikira ikibanza mugabo agashikira amabanga akomeye mu gihugu? Ca wiyumvira uhora mwipfuriza kugwa mu munyororo ariwe Isidori, ariwe Ndayishimiye ubwiyo yarivugiye yuko hako Bunyoni asohogwa Ndayishimiye ategezwe gupfa. Ati jewe neva hako nobona Bunyoni ariko yidegemvya mu gihugu nopfuma mpfa. Ayo majambo yarashikirijwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ubwiwe. Ndayishimiye avuga yuko atazotsindwa, ariko uyu munsi iboneka yuko vy'ukuri yaratsinzwe. Ni kuzihemvo ivyo vyose n'ibindi bitandukanye bibandanya kuboneka mu gihe mu gihugu ivyategezwe kuba biri kubiratorerwa inyishu uyu munsi sivyo bitorerwa inyishu. Ibifise ico bimariye abarundi uyu munsi ntibikogwa, mugabo ico bibereyemwo nibijanye n'inyungu zabo. Mu gihe Ndayishimiye we yashikiriye amabanga avuga yuko umufuka wose uzoronka ico ubika hama umunwa wose ukaronka ico upfungura. Ikindi naco rero mu gushika ku makuru akomeye cyane nababwiye mu mfuyofunyo, hariho rero ikintu gitangaje kiriko kiraboneka. Amashano ariko aratahanahanwa mu mugambwe CNDD FDD mu bihangange uyu munsi ukwikekana kurabandanya kuboneka kuko amashano aragisibije. Ibara ryasubiye kugwa mu gihugu, amashano niyo ariko arakoreshwa gusumba ibindi vyose. Nagira ndababwire yuko uyu munsi hamwe Reverend kuri yogenderera Neva, Reverend kuri ntiyo kubahuka gufata inijya kwa Ndayishimiye. Hamwe Ndayishimiye yogenderera ikindi gihangange ntiyo kubahuka kugira ico afashe, mugabo kuri ico gihangange uyu munsi amarozi ariko arakoreshwa. None ayo marozi avahe? Canke abariko barayakoresha bo bararozwe koko, canke akaba ari umuvumo mbega bagendana? Bigenda gute kugira ubutegetsi bubonekemwo amangetengete? Mu rubanza rwa General Alengio Bunyoni haravuzwemwo amarozi, ariko benshi bagira bati none ivyo ko bidasiguritse kuko hajya vyarashika aho bashika kucaha kijanye no kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye hakoreshejwe amangetengete. Murazi yuko urubanza baca basohora abari bagwitavye. Rikeshi twagiye dusohorwa Igitega, ico gihe nanje nari hajya nyene Igitega ndiko ndakurikirana urubanza rwa General Alengio Bunyoni, ariko ivyo vyose n'ibindi bitandukanye vyagiye biraba hajya ntimuze mugire muti birava handi
bijya rero ni ibintu bivyamyeho guturuka CNDD FDD ishitse ku butegetsi muri 2005. hariho vyinshi vyagiye biravugwa ukwicekanwa hagati yabo kwarahozeho. iyo rero bishitse bagatangura gusubiranamwo hajya nimuze mugere muti hariho ikindi gikorwa ego cyane no ku rupfu rwa Nkurunziza mugabo haravuzwe amarozi kari yo barakoreshejwe aho n'umupfumu yo baragize urara mu kugandagura Nkurunziza ubwe yiyemereye yuko ari nawe nyene yamugandaguye yitwa Emmanuel. nibaza yuko irindi zina ntaritahura namba atari nikazohera aturuka mu Ruyigi. mugabo yari yemereye yuko azi ivy'urupfu rwo muhisi Perezida Pierre Nkurunziza ariko gushika n'ubu nyene ntigeze akurikiranwa. Pierre Nkurunziza yarashatse kuvyura amatohoza kuri urwo rupfu rwa se wiwe amuvyara ariko murazi yuko mugabo yarateye ubwoba birashika naho asohoka igihugu naho bo babananya kubesha bati Pierre Nkurunziza ari mu vyigwa vy'igisoda hanze y'igihugu ariko ntimuze mugere muti hajya ntiyangajwe. ivyo vyose nagira mwarabibonye vyarashitse naho Denis Bucumi Nkurunziza ego cane na mama buntu uyu nyene yitazira mu mabuntu nyiri cubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Ngerina keshi nawe nyene nagira ndabwire yuko bijyapfa na Denis ntimuze mugere muti bituruka ahandi bijya sibindi ahubwo bituruka kuvyo bapfa kuva Nkurunziza agandaguwe agasandabira mu bitaro vya natwe turashoboye hajya ikarusi. hariho vyinshi vyagiye biraboneka kandi bitera biba bibi ego cane. murantunga twigarukire ku makuru ya Ndayishimiye na Bunyoni. Ndayishimiye yoba nanone koko yari yasabwe ikigongwe na General Arengiyo Bunyoni bikanka mugabo Bunyoni akankigwa gutezurirwa na Ndayishimiye ariko vyarashitse Tanzania ivyinjiramwo ibihanganye muri CNDD FDD. inama y'ibicocoro murazi inama yabereye muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega hajya Ndayishimiye avuka hajya mu Kibimba neza neza niho iyo nama yabereye y'ibihanganye mugabo niyo yashize ko ingingo ikomeye ingingo idasubirwamwo mugabo yo kurekura General Bunyoni hace yongera ko urugendo Ndayishimiye yari yagiriye hajya muri Tanzania mugabo wa Tanzania musavye vyihuse kugira nanone ngizomufasha mu matora aroka banza gupfungura Bunyoni. none Bunyoni yoba yatanguye kwitanga Ndayishimiye aho Bunyoni avugwa muri bijya biheruka guturika naho rero badashima kugira ivyo bivuze ko ngo Bunyoni ubwiyo yoba afise igisoda mu gisoda c'igihugu. iyumvire ako kantu ndagasubiramwo ngo Bunyoni yoba afise igisoda mu gisirikare c'igihugu. mbega hariho abasirikare iboneka yuko ari abasoda b'u Burundi nyene ariko ubwabo nyene bararokiriswe n'uyu General Arengiyo Bunyoni. mbega mu nzego zose z'igihugu General Bunyoni afisemwo inguvu mbega hamwe yovuga uti ibara riraguye muca mwumva ivyokurikira. hariho rero n'abarundi benshi bamukurikiye kandi bamushigikiye bashigikiye ico gihanganye. mbega muri mwebwe muri kumuranyumviza abo bashigikiye ico gihanganye murihe mbega ni kuzihemvo nayo rero abagishigikiye Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu ni kuzihemvo mu gihe imyaka ishika 6 iheze Ndayishimiye atwaye ariko gushika uyu munsi ibara rikaba ribandanya kugwa. aya makuru rero reka tuyagaruke ko mu kanya namba bagize sabone.